Ingomag. Okay. Mwaramutse? Baramutse neza. Mumeze neza? Amahoro turashima. Mwotwigira turi kumwe nande? Muri kumwe na Kenya Port Authority ikivuko cy'i Mombasa. Mwotubwira ibintu Kenya Port Authority ifise? Kenya Port Authority ni ikivuko cy'i Mombasa gikoreshwa n'ibihugu bishika kuri bitandatu muri East Africa. Hama icyo dukora twakira abakiriya partout au monde bafise amakonteneri aho ajya ava hose mu isi aza mu Burundi kuko twe turi mu Burundi hari n'abandi bari ahandi. Yego. Apart nga muri fois tubabona muri présent hari ahandi hantu umuntu yobasanga hari précis canke numéro de contact umuntu yobatorako? Dukorera kuri Avenue Ngendandume musi ya Jardin Public, étage yitwa meuble yitwa Itme Tower, 6e étage numéro 28. Yego murahawe ikaze. Twabonye no muri fois muri présent numéro ya tante yanyu twoyimenya? Ni 073 niyo numero ya tante yacu. Yego. Merci beaucoup ku mwanya muduhaye. Namwe kutugendera. Bon, mwavyumvise hari muri numero 073 ntimwitinye mu basange aho bari bafite ivyiza byinshi. Ni Port of Mombasa? Okay, Port of Mombasa. Barafite n'ikirimi cy'icongereza ntimwitinye karibu cyane. Merci beaucoup. Ingomag.